Sateye intambwe imwe ngo nawe atera izisigaye ntashobora kuza kuri we atamuhamagaye urugendo runganishiwe niwe yarutanguje nawe azorusoza ndi impore muri je sinakijijwe ngo nuko nabanje kumwizera ahubwo nizeye kuko ari we yabanje kumwizera oya nta mumyi yihitiramwo guhumuka Yesu ni wakubwira ati ndabivuze humuka nabwo wabwo umwijima mbona imbere kuko umwe n'umucari we yamamagaye yarabuze rimwe ndumva ndava hasi ati nugira ubwoba bw'isi igica vyawe n'Imana cose kinesha isi sinamuhaye ikaze mu mutima yampaye musha yakuyeho umutima ukomanaye nk'ibuye c'amamwe bashoboza kwitondera amabwirizwa yiwe niwe atanguje iki gikorwa ciza c'agakiza anagikomeza kandi ni nawe azogisoza Bereshika nkanyerera ubu umengo norekura ati imbabazi nizo zimagurutsa Naubako Timagara zikanera kagere Namani chizere Ico yasezeranye kuri je kizoshika Ico nakiriye gisumba ico nahevye Agakiza yamaye ni wazo kanzigamira Niwe wazo kazigama Niwe wazo kazigama Niwe wazo kazigama Mumijima we muzitanya nyazo kwitwa zijambo giwe nkitara mubo tunigana tabi nyama n'amaraso nkenje gukuri ntacyo wambeshamwe na gato kugororoka nk'icuma gikiriza Mizi ukwizera ashiranye ibirato byo gutuma bwiza nkasengera muri mpabu mu buryo bwo kwigiga ntabwo banabwira bizogye sandagira nidonge gakera kabuza kujahera Yesu yarabiboze badashobora nk'umuyera jewe oya nakwiganyira niwe wazo kazigama niwe wazo kazigama niwe wazo kazigama That's crazy. Kwata bintu byugaringa Rego uravunagurika ndase yitwa mvunagurika Eli Marakayi nivyo arazikura arazikuriria ati asa amavuta mugabo hagize ikintu cyo kubuja Chedamuhera hagize ikintu cyo kubuja ni wabinjije mugakira James none habara iki James estetike yawe This is Flash TV. We shine to progress. Ushobora kuronka ibisumba mahe ni muri Yesu Yes. Ni muri Yesu Ni muri Yesu ntabwo ari inzira isumba izindi kuba nziza simwe muri nyinshi twegereza Imana neza oya inzira nimwe si nyinshi nk'izijiroma Yesu niwe nzira yonyine umuntu yobona isi ivuga iti nyereka ndakwizere Yesu akavuga ati nyizira ndakwereke isi ivuga iti nyemeza nkukurikire Yesu akavuga ati nkebwira nkwemeze Ni muri Yesu ushobora kubuka ronka amahoro Ni muri Yesu ushobora kuronka ibisumba mahera Ni muri Yesu Ni muri Yesu Ni muri Yesu Yesu niwe ndiko ndavugere gandeka vuga urukundo rwawe Yesu wamunyereka nagendera mu mijima none ngenda haka ndeka vuge the special love rap ije kure mudiho uje kure ariko muri byose mpishe wihishure mami umpishe wihishure uvuze mwami kwa je numvise mami nanjye numvise mami James uvuye he turi kuri televiziyo yakoze Imana James uvuye he muri rap ikintu kigize rap nuko ushaka kuvuga amajambo nya James uvuye he tubira uvuze mami cyangwa mwami
navuze amajambo nyarutsa Mami cyane mwami cavuga mwami bazovyiyumvira Siriyaze n'umujambo nanjye numvise avuze ngo mami mami ururimi okay mami na mwami James biraboneka yuko hari utuntu turamuheramo nimba ke yarimbe nka secular music ya nuko hype ari mu dugendo nyaruka uravuga amajambo mami mwami yes hari umujama yitwa BK yararirimba sinzi ko mods BK ndamuzi BKY menga sasa yararimba yari umuntu w'umusanisani ariko nyine akaca baba mu worship leader sasa ko aravuza piano ko ararongora yarafise ikinani igishenete cyaba kiko kirakora kuri piano kirekire cyane yako aravuza rero piano zobona atangiye akoma kiduza kigiye kureba mwene data tangura we gegereza imana mwene akigiye gusaza ni byashi ugasanga hari amelody ariko hari ndimo hari indirection uko yavuze babe ngo mami urazi ko ngukunda mami urazi ko nkunogera ibintu nk'izo nivyo twavuze mwami basi so ladies and gentlemen bakunzi ba Fresh TV 257 bakunzi ba entertainment muri rusange bana ko twatanguriye mu mavuta adasanzwe bana bahongo badukubita akantu izi ni talent zidasanzwe nukuri kw'Imana muraza kubimbwira namwe no nibaza ko bikaya mwamaze kubibona ni muri kakazi kacu tubazanira talent tukabona andi hano na hamwe abasore ubona yuko baba batangiye no gukora amateka anyway reka batangure bidondora hari abantu batabazi bakeneye no kumva amazina yayo dohera he dohere dohere kuri umutipe ari bubafu ntari ico hamwe bomenya Yesu twige ntibatumenye ariko nateka babiri abo bantu bavuga Yesu abari bo n'ingwanya y'amarasha ku kazina k'ubuhizi ni El Malakai manager wacu ngaha akunda kunyita Malakai si Malakai ndabasavye n'ukimana ni Malakai no kuri YouTube indirimbo yacu yatse Malakai si Malakai Malakai ni Malashi nyene mu Congereza ni Malakai ego kubera ko wanka Malakai bisawundi Malakai chumenga ni kintu cy'isanisani nyene Malakai this is Malakai man ari Malakai ariko barakubere uri musani wo muri Yesu ego ariko atambara poke ego poke just sinitiza Yesu mushire hape hejuru nitiza hape ngo shire hejuru izina rya Yesu ihibambewe sishaka kwemerwa n'abantu shaka kwemerwa ni yabaremye nawe ntu niki bompa impani toma kw'ivyo bompa byo biyonga ntavyo ngomba ivyo bomuhonga umuntu nkawufunga kuri nka kunuma hama nkakundwa n'abafana Malakai akamamara iyo mvuze Yesu bose bankombera amashi navuga nka Yesu naho akantera ivyatsi Yesu kuri namenye niko mvuga ishwi ni kuvunjwa ntabwo kugugwa ibintu by'ibikeke Malakai nanje Malakai byaramfasha Malakai nuko yivuga nuko yitwivuga urazigiya nawe utari bananga yivuze nuko mwivuga nuko mutiribana umwe mu batipe utanamuzi akomeye ku kirundi cyane turaza kuhagera hagati kumbe hagati ni jewe nitwa hagati tangira nivuga nitwa Golden Mategeko niyo mazina banyita kuko sinigera nihamagara kubuhizi nitwa ni just uvuye kuri justified you can call me just Golden kundi ruhande rafise umusore ubona ameze neza kabisa je wanyita James biva ku mana ariko abavyeyi banyise hama nkabasazwe ndi muri James je canke rivuye muri Jamari ko aba Jamari benshi ari bita oya turi imbere ya tugira Jamari je ganje ni ingwanya amarashi Malakai yo kindi kintu je ndarabara n'inzira ganje kwera kenshi kera nkiri umwana kwera gitwa abantu bakuze je yashitse ingozi tubere n'abahungu agahungu acabwira ko papa we ariko yitwa
ngo witiranywa na papa wiwe none jewe ama respect yatari ngibaza ariko arenda mukuru papa wiwe mbere yarize mu kirundi canyacu uko barivuga ikirundi canyacu bavuga marakia bari siragize isoni yo kuvuga marakia naho nimba witwa Jamari kuri James Jamari turakoze ibimana biratandukanye cyane hariho Jamari ya John Mary hariho na James rero kwayo nyene James mukunda kumva ama film ari muri za Amerika ba James Bond bari Bron James acahiga bamenyekanye kuri iryo zirega batandukanye ni mutabeshe abo bamenyekanye n'abareke buri fise underground anyway sinzi ko no bandanye aha wari ukivuga ya hamwe ko barambwira kuri izina rya James mugabo murumva yuko ari izina ryakoze amateka nivyo nkeka no bankiri mu underground ko bayivuze mugabo urumva ko witwa James ni ntambwe nziza kugira ngo uzoshika ahantu kuri nkaba isanzwe rero ndi muri The Justified kwa ndi muri Justified aho ka just turavuga ko tukija twitwa Just James yes abica biryoha yego sinzi yuko Justified na Marakaya arimo cange Marakaya watangiye guherekeza abana basore bawe kugira ubinjize neza na neza mu kibuga Marakaya ni Justified ari justifié oya ari Justified mu bundi buryo kumbure ariko ndiko ndavuga kuri crew cange group sinzi kuri kimwe murakora sinzi numviriza awa ntiturabisanga ni telefone asandishizeho narimo utive Marakaya no mukubari kabisa duheri nobona Marakaya muri Justified be ari muri Justified canke ari ukwiwe kuko ari ukuntu mwatangiye kubonekana ahantu henshi muri kumwe kabisa n'ahandi hantu ro hakomeye tuhava tugera mu kanya mutugere n'impamvu yahabonetse bon ico kibazo cyatugora kwishura ati Marakaya muri kumwe canke turi kumwe kubera iyo tuvuze ngo ntituri kumwe ucumenga sinzi mugabo iyo naho tuvuze ngo turi kumwe naho nyine tuba tubeshe kandi uvuze ngo turi kumwe naho nyine tuba tubeshe punchline z'abarundi yageze gusigura kino kintu bon Marakaya twamenyanye hariho mu The Justified wari mu ntango gose no wari ukivuka hanyuma acha turonka ari umuntu afite experience nini ya Marakaya mu gisagara cya Bujumbura kai man oya iki kiganiro ni cyanyu baje muhamagara bose ni nyuma yo Marakaya oya ubwo umujamaniye nagemve ngo yenga inzoga narabagira bagira gute kugira tubihe abatumire abasigure neza ngo izina ryanjye je ndayizi ko izina baritota sense twaritotura Marakaya gusurumva nturahindurirwa izina we ni nyuma y'iki kiganiro umuntu asubira hanyuma rero rero Marakaya basi Marakaya hanyuma Marakaya kiraza kufungwa hama Marakaya twariko turatangura iyo tugitangura bino bintu vya music kandi akura gusanga ko twagira mugabo amwe mtatwagiramo na rap kandi Marakaya yari umuntu asanzwe abimenyereye cyane gose amenyereye terrain hanyuma bon Imana irabikora cha turahura tumaze guhura turamenyana aca aradukunda natwe turamukunda cyatangura gukora ibintu usanga tiko turamisunga ikintu cyose twikoze tumisunga cyangwa kuba turi kumwe mugabo yasanzwe ari wenyene hanyuma yaca tuba kumwe tutari kumwe kandi asanzwe ari wenyene numva mutari kumwe kandi asanzwe ari twabaye kumwe tutari kumwe asanzwe ari wenyene hanyuma yaca biragwaye ko tubisinzi yuko yonkosora aho hantu nakwishize ko Marakaya oya wakoze iyo je nishiramo ndetse ko babiga ko uri ndushiramo nziza cyane rero twariko byagenze kabisa ego kana guys abona film yo music ndazi ko nabantu benshi bashaka kumva kandi nanje nikomeze iyo nakire talent ngizi nta n'ibintu byinshi je mba bise byo kuvuga ndareka ibikorwa bikivuge mudukubika kandi niwe yeah ndokubitaga freestyle kabisa mudushira here we go can start for you Gordon muri yo free yitonze Gordon turashaka guhera ngaho bica kandi ikipe ya niwe barambwiye umudirector ko vibes ntiwari ariko nabonye mu kudansa ashobora kuba ubonye ya dance nabonye sinari gusumba ba mubanze murabe video muce mugaruka kugira mu banda ikiganiro muzukuri ngo sinari
twanapininze link hasi bayirabe ego camuraba ndahita tugiye ko Gordon kuntu asanzwe amunzi ko atari muri vibe neza ko no munsi turamusavye mu kiganiro aje muri vibe okay go 1 2 3 musavye nje muri vibe mu kiganiro nje ndavyigira urabona biza gukunda biraza gukunda Gordon barindewe kuri karasi ndazi ko ari umuntu wa mbere ubu muri Fred ufise ngaha ko namaraka naho bakure titimagara zikanera kagere namani icyizere cyo yasezeranye kuri je kizoshika ico nakiriye gisumba ico nahevye agakiza yambaye niwazo kanzigamira niwe wazo kazigama 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 Sateye intabwe imwe ngo nawe atera igisigaye ntashobora kuza kuri we tamuhamagaye urugendo runganishiwe niwe yarutanguje nawe azorusoza ndimpore muri je sinakijijwe ngo nuko nabanje kumwizera ahubwo nizeye kuko ari we yabanje kumwizera oya nta mumyi yihitiramwe guhumuka Yesu ni wakubwira ati ndabivuze humuka nabwo wabwo umwijima mbona imbere kuko umwe n'umucari we yamamagaye yarabuze rimwe ndumva ndava hasi ati nugira ubwoba bw'isi igica byawe n'Imana cyose kinesha isi sinamuhaye ikaze mu mutima yampaye musha yakuyeho umutima ukomanaye nk'ibuye cyamamwe bashoboza kwitondera amabwirizwa yiwe niwe tanguje iki gikorwa cyiza cyagakiza anagikomeza kandi ni nawe azogisoza Rejiga nkanyerera ubumengo norekura ariko imbabazi nizo zimagurutsa nabaku titimagara zikanera kagere namani icyizere icyo yasezeranye kuri je kizoshika ico nakiriye gisumba ico nahevye agakiza yamaye niwazo kanzigamira niwe wazo kazigama niwe wazo kazigama niwe wazo kazigama mu mijima we muzitanya nyazo kwitwa ijambo giwe nk'itara mu botunigana atari inyama n'amaraso nkenje kuri ntacyo wambeshamwe na gato kugororoka nk'icuma gikiriza kwizera ashiranye ibirato by'ubutumwa bwiza nkasengera muri mpamvu mu buryo bwo kwigiga ntabwo banagira bizogese ndagira nidonge gakera kabuza kudahera Yesu yarabiboze badacaba mu yera jewe oya nakwiganyira niwe wazo kazigama niwe wazo kazigama niwe wazo kazigama niwe wazo kazigama That's crazy. Uyu munsi yahitoye Bramicano. ko ata bintu byugariye ngaha rego uravunagurika ndase yitwa mvunagurika El Marakayi nivyo arazikura arazikuriria afite amavuta mugabo hagize ikintu cyo kubuja Ni wabinjije mu gake. James nyine haba iki James Barakeye yaje ku murongo cyane. Nabonye James yagerageje raporo muri video murabere aha nimba yagerageje yaraba video muce mugaro nyuma ya video nace ngenda mu repetition fresh twayoye byagaragara ibikorwa ba Fresh TV nize talent legend ndiko ndababwira ubona yuko ari abasore uburyo baririmba mu style biba bitangaje ariko kandi ubona yuko niba murimbye akubwira ati je ndaririmba no gutamba
nkongera nkatamba Marakeye iki kibazo nashaka kwibaza indirimbo ninde yanditse ko ndumva nk'amajambo akomakomeye afise aho yo bahuriye n'ayandi n'ubundi tukuzi ko waragiye wandika banditse natwe twese ego harimo na manager wacu yadufashije ego tukija muri studio sinzi ko bonyemera nkabivuga bivuga mugabe kibazo cyo kuririmba gatamba James nikimurabo yararirimba gusa tukija mu mori kigomba n'abasubye ko gutamba none sumba kurirwa tatubwira inzira Marakajaru zikenda tukija muri studio ntibyari biteguye ko ndayiririmbamo manager wabo yari yansabye ko ndahaba santo ndahari kuva tukiri Ngozi gushika tumanutse Bujumbura turabamanuka entreta ego arasaba ko arayimbwira ndimo nsanzwe bayizi professeur sanzwe hari n'ama verse amwamwe yasanzwe hari barasaba rero ko ndabahagarike ntibabisabye ko igikorwa canje nico niyemeje kuba hafi mu buryo bwose ni ibintu byinshi tutavuze twabanye ngo twabanye mu buzima bwinshi barabuzi tubona na chaque samedi dusenga atari juste pour le rap canke kuhanahana imistari tuganira bibagoye ko nasanze ku myaka yabo hari ibintu byinshi jewe naribona mfise imyaka yabo tukiri muri B40 tungana nkabo nkabona ibintu byinshi byadushikiye wararimbye muri B40 misenda byiwe ego ari ni inkuru iraho jewe yigeze kuba bako dasanze isa nk'iya B40 ego hari agakobwa kamwe karaho nako ndakavugize yavugiye kugimba umutekano harabaho yani ayakweri kibazo cyari kibi nakigiye gutse rwose sinagiye mu gutse ni naye yendekize bari ndibuka saba ko yibagira kugira neza hari umuntu twitana yari mutantine wacu atigeze kutubwira muri B40 mwebwe mwabahungu umukobwa azokunda umuhungu umwe muri mwebwe azakunda neza turatwenga ariko nivyo byashikiye ico gihe B40 twagiye gukora concert Kigali 2013-2014 hari umukobwa vraiment mwese ego vraiment yava kuri uyu akaja kuri uyu aca afata umuhungu umwe aramwihambira ko ntavuze izina tukamucokoza ati akavuga ati maze ndagasavye mu mumuro kenyene bihambira iza kwisubiramo ko wa justify mara tugoye ninde none byagenze gute mwetonge kuri ntango ndamwikura wageze kuri Usanga bisanze mu rugo na Miss bigeze bishika kigeze kishikako ariko bakeshe tela twaraganira kandi barabapitse Mathieu sana bari Mathieu cyane ibibazo by'abakobwa barabije ko hano hano ibintu by'amahap harabana nyine bakubona umenga nyine uratesa ibintu nk'ibyo gasanga rero uko rageragezwa mu buryo bucanka ubundi novuga ko abahungu imyaka twamaranye Ngozi barazifashemo neza ariko komeza ko baba hagufi nyine nka ego twarasangiye ikiruta rap ndetse ndavuga ariko muri studio rero tuzagusangira nyine iyo ndirimbo turagira hama nyene barasaba ati shira igitero cya mbere shira igitero cya mbere indirimbo ni gwanyu ni comeback mugize Bujumbura ifuko muhaba mukaririmba ari muri mwenyene hama abantu bakabona ntibabone ati ni juste Malachi n'abandi barabisaba na manager Aaron arabisaba shira mu verse hama turaraba nyene kugira ngo tukombine ama rap y'uyu na R&B y'uyu turabikombina imwe turakosorana hari bibato twabazanya biri mu mistari imwe mbega iri jambo rishaka kuvuga iki hano ibintu by'abarapera abo mwamuvise James kuntu agira ibintu punchline ego mami akavuga mami agira barazi mistari yacu twese twandite dusanga ibintu kimwe cyo kungene turakizwa tuvuye mu kibano ko turaje handi hantu kanaka ariko si kubw'inkomezi zacu tuzoshikaye ni Imana yadukuye muri yose y'umwijima ni Imana ikirajana natwe buri munsi zona dushikana basore banje mwumvise gute rero gukorana n'umuntu nka Marakayi umwe mu bagabo bafite itsina riremereye ngaha umwe mu banditsi b'abahinga dufise mwumvise gute kuronka kuko ni collaboration mwakoze ni Justified bari kumwe na Marakayi niyumvise gute kuronka korabo nk'iyi mukaririmbana n'umuntu abantu benshi n'ubundi bifuza ariko usanga na benshi bataranamurona wiyumva gute irarimbana no Marakayi
Okay. Yeah. Icyambere navuga ngo ni ubuntu bw'Imana. Ikindi cyambere kubera ko nta nkomezi zacu zirimo. Kigira kabiri ni indoto z'umuntu uwo ari we wese ari muri Justified kubera ko twarabanye n'iby'igihe kirekire mugabo icyo gihe kirekire twabanye harimo icyo twabanye nyene tubona ati kujya buvuga ati jewe sinzi ahantu byo twahurira na directeur wanje mubona nko kwishuri tugafatana ifoto tukabona tu ari ngaha kugira gusa dufashe buno buzima kuno dutegerezwa kwitwara uko tubayeho hambavu y'ingabire yacu ibyo dushobora gukora mugabo ntitumubona nk'umuntu umengo tuzokorana indirimbo Ndumva ko ageze kuri iyo point akakwemerera akavuga ati turashobora gukorana cyambere bari umunezero kuri twebwe bari umunezero kuri twebwe kandi tukumva yuko hari indi ntambwe kubera ko nawe uzomusabe korabo ndabe ko ayigu mujamara zinje mana muratamboza mumbaze marakaro cyambere ni intambwe kubera ko nawe abafise icizere cy'ikintu kiri muri wewe ayumva ko naho umenga bisa nibigoranye ariko abari ikintu ariko kubonamo rero namahirwe kandi akwereka yuko hari indi ntambwe uriko hariho niyo ushobora gutera mu gihe uvyifashemo neza. Thank you bro. You're welcome brother. Mwakuye mu maboko meza kabisa. Nanje gukorana nawe ndakivuge kubera sinzinze ariko ibintu ifoko umuntu bamusangiye stage kugira umuntu musangiye stage ko ubuzi ko mugira ibintu bimwe ubu bizera mu vyizerwa vyabo ubu wizera yuko nicuza kwakosora aza kwa flexible sinzi ko bibuka turatona iyi clip ya niwe twaraganiriye cyane ibintu by'ijambo ry'Imana turekana amajambo amwe dukoresha muri gospel ataho asaniye n'ijambo ry'Imana turavugana ku ndirimbo zimwe turavugana ku majambo amwe turagirana débat vraiment ndende sinzi ko bavyibuka so nabantu dusangiye ikiruta umuziki dusangiye ikiruta rap dusangiye ijambo ry'Imana dusangiye urugendo so kuririmbana nabo wari n'umunezero wanje aussi icya kabiri nuko basanzwe bafise arabanyengabiri kurimbana na Gordon ukarapa afatira refrain ni kintu cyari ryoshe n'umujya ndirimbo warabonye ko naragiraga partie ndamurekera akagira kandi nakandekera cyasubirayo mvatukarikirana kugira ibyo uvyemere ko uwo muntu muza murinjira namwe nuko bamwizeye ko ijugiye itaza gutera kubiri ibyo waririnze kandi nawe ibyo waririnze bitaza gutera kubiri nijwi giwe n'abapeti bari talentueux sinzi ko mwabonye ya clip partie ya James ni partie mwabibonye ngaho ibyo DJ kubona ni partie James vibe yiwe isangiye agiye mucongereza ho respect na petit frère nivyo ariko ndubaha n'ikimara ashize muri yaba iyo mbuto y'agakiza mais aussi niyo ngabire Imana yabahaye sinamaramaye ntibamaramaje kandi ndi fier barabibonye no ku ma stati ndabipartager ku ma Facebook niko nari ndi fier nivyo twakoranye nico iko twakora ni indirimbo uravye unaravye kabisa irikirarabwa kandi ikirakundwa hirya no hino mu makona atandukanye wumva yuko bariko baranakunda byerekana ko igikorwa cishimiwe byanka byakunda ako nyene biranagoye ko umugabo nka Marakay simvuze ko Marakay I'm sorry simvuze yuko nawe atibe badashoboye ariko indirimbo nyinshi nagiye ndamenye no mugabo yagizemo ukuboko zarakunda Marakay icyo mba mbeshe na za zindi utavuze za zindi acha mu kanote na za zindi ziba hiti so novuga rero no musi nka Justified hari bindi bikorwa n'ubundi muri ko murategura hambavu igikorwa twabonye kiriko no kwita hit cyamaze kuba hit mu bantu murakoze cyane ikintu twabwira abantu bakunda umuziki wacu nuko tubafite ubutumwa bwinshi tubafite ibintu byinshi tweneye kubaha kugira ngo imitima yanyu ifashe kugira ngo mwakira ibindi bintu nakubamenyesha yuko twiteguye mu minsi mikeyi kure nk'indirimbo nka Stan cyari ngira ngo abantu bumvirize yuko Yesu agira neza bumvirize ubutumwa buciye mu ndirimbo tubafite ibintu byinshi cyane muri studio hari ziriyo ziko zirakogwa amaclip video ameze neza nibaza yuko batorambirwa cyane cyane numva na manager yongorera ngo mwongera gutya mukaduhata kayipi ego ari abantu batari bwavyumve ariko birabaho kandi birakunda kubera ko biragerageza Marakay ndashaka kumva ijwi ryawe uri kuraririmba utari kurarapa
ndarikumbuye kabisa uyu mugabo narimba amakorasi neza ku rugero rukomeye ntabwo aba ari amarapu gusa aratanguye nuko nyene sigaho yacunyitamba hejuru nahono temba nzongera kandi mbyuke yewe satani wishimira intsinzi mvuze ni haracari ivyizigiro sigaho yacunyitamba hejuru nahono temba nzongera kandi mbyuke yewe satani wishimira intsinzi mvuze ni haracari ivyizigiro haracari ivyizigiro yuko aguye yovyuka haracari ivyizigiro yuko waravye aravuka haracari ivyizigiro yuko wapfuye yozuka cyari byizigiro ko igiti cyatemwe cyonaga gisubira kandi kikanaga izi inspiration zawe zivaye umwanditsi gusa sinabura impamvu udashaka kwemanga ngo public imenye ko n'ubundi uri umwanditsi kuko ari ukuntu ibintu byawe bikora mengo uri inyegeje oya si kunyegeza ariko je ukuntu meze muri temperament yanje ukuntu artiste afite amatemperament atandukanye iki je ndi umuntu c'est temperament y'aba phlegmatique nka manager ngahajya Ron n'abantu turakunda kwa inyuma y'igifuri goda karirimba nkaryoherwa je ego ni uri behind none ariko nyine bikanryohera ko ubundi umuntu akora bikora neza ariko nagiye gusanga c'est vrai ko hari ukuntu tuba duteye muri kameremere kacu ariko gasanga kenshi ntibyorohereza ikuba c'Imana hari nuko duteye kenshi byorohereza ikuba c'Imana jewe rero uko kuntu nteye ndabikoresha muri ubwo buryo bubiri nimba uko kuntu nteye byomfasha kutishira hejuru cyo kintu vraiment ndagishima Imana ukuntu nteye muri kameremere Imana yampaye ntanavuka bona ubwa kabiri ukuntu umuntu sanzwe ndemwe okay niko wari umeze ego sindi umuntu yishira hejuru ndi umuntu sindi timide cyane ako ndi umuntu vraiment niyo nkoze ikintu sinkunda kuboneka ariko ndashaka dutahure kino kintu ufa every yawe ibaye public bakavuga ko ari wawe ari wawe dufate ni indirimbo runaka irasohotse abantu bakavuga ko ari wayanditse ivyo bifata nko kwishira hejuru oya kwishira hejuru bon ako ndigenda kwishira ikintu cyo ngo iyo umuntu avuze ko urwanditsi mwiza mbe kumengana ushaka kuvyemeye kumenga ushaka kuja inyuma iki navuye nsanga osi ico kintu shetani yari yagikoreye ko nkandika bikagahera hariya nka urumenga sinshaka kuvyirukamwe cyane nkoze indirimbo sindayipartage cyane iki asanze osi ico kintu ari kintu tari ciza naho umenga hari ikintu cha bita mu Faransa une fausse humilité ukibaza ngo kuraba humble kumbi iyo humilité yawe nimbi asanze na Yesu yaragize Yohana yaraje aramubwira publicité aramubwira coming soon yaramubwira coming soon usazi ngira mumenye guza yego mwazoza ndije gusebera mu bugarago ndabwira jewe ndabasize amazi haraje coming soon coming soon cyagiye gushika ni tumacho we wazobarangiza azabatiriza mu muriro muri mwebo na Yesu yarigiye publicité kandi urabona ko Yohana heje kumubwira publicité amutsitaje ariko Yesu yambwiye tumviriza none wewe genda umubwire icyo wabonye n'izumvise ibimuga biramuguruka impumyi zirahomoka isigwa ati ya coming soon bavuga yamaze gushika none uko babarazwa niki kandi nasanze ari ibintu bimwe bisaba ko ugaragara mu gihe uzi yuko ico abantu baza kuronka muri wewe ari icyubahiro ca Kristo kweri utogisohora kweko utorondera aba followers kuri age mu gihe uzi nawe yuko uriko rakurikira Yesu kora jera ati nukuri aba followers ni vyiza ariko nawe umuntu uko ra followinga wewe ra following zende nanje rero bati tumekikishwa kwanza yuko two tura followinga Jesus hama aba followers nabo mu ndirimbo nyinshi wagiye urandika zikanakundwa biravuga ko harimo na zino benshi bita izisi turashimye cyane bavuga gute mbe si kabisa ikiganiro kirabanda Kanone waje nishimiye kubakira kabisa abantu bambaye dukoranye bakama vibe ntari gwigere sai mugabo ndabona agira David kandi sizi ko bavyumvise banywanyi atujanye mwisi udakwepa ikibazo canje
mu ndimbo nyinshi wanditse ndabisubiramwo zikanakundwa harimwo izo benshi bakunze kwita izisi kandi muri wa murongo ariko arita uw'Imana uja mw'ijoro nimba nabitahuye ubwo niba koko waragiye uzandika ntabwo ubifata nk'icaha canke nko kuva mu murongo w'Imana. Je ndavuga nti mbega ziya ndirimbo je sindatizi zisi natizi z'urukundo ko si profane profane biratandukanye no kugira secular. Profane nico kintu cyose kiva à l'encontre de Dieu. Ariko secular ni kintu kitari religieux. Ibintu bibiri bitandukanye. Je ndayita rero ziya ndirimbo z'urukundo ndazita secular sindazita profane. Je nkavuga nti nimba ry'amajambo yo muri ziya ndirimbo z'urukundo. Tuba tuyakoresha mu kwandika ziya message za 22h 23h. Abatugurishije twe izo message nazo yavuze yuko izo message nazo bundi hari umuntu umwe ariko arababwira nimba byaze aha nige tunarenza vraiment abakizoba na romantique aha nige cyangwa romance kirimo baracitiza nimba twandika ziya message z'urukundo indirimbo barazisoma kazirungikira abakunzi bacu abagore abasanzwe bafise hama ubundi nayo akabirimba ku radio itandukaniro bari rihe je atatandukaniro riha itandukaniro ryonyine jewe mbona rihari ni murabizi indirimbo kuntu bigoye mwarabibonye audio clip je kavuga nti burya ziya nkomezi no fata nkashiramo muri ziya ndirimbo z'urukundo kuja muri studio karimba indirimbo y'urukundo ukagira clip yayo si bibi ako je navuga ati nimwe Paul avuga ati byose ndavyemerera ko si byose ikimazi ziya nkomezi bisaba inkomezi nyinshi ziya nkomezi noje mu ndirimbo z'urukundo nkagenda nkazipublia nkaziririmbira nizo nkomezi no zishize mu gikorwa c'Imana kandi ubwami bw'Imana bukaguka intama z'Imana zikagira zikaronka wandika ukabahereza abakiririmbira rero ndandika nkabahereza uretse yuko biranampa n'amafaranga ico ni cyambere biragabura yego icya kabiri nuko jewe nk'umukozi w'Imana hari ibintu nto kwandika iyo ndirimba indirimbo y'urukundo ico nagenda kubazemura marakaye tibi byateye byagumizayo iki ibintu yego ifo kubivuga byari grand frère marageri naroni baramuzi yatwandikiye muri groupe ngo bashe jewe ababaye nyine aya message usoma ukumva nijwi kujewe ngo hano ndi ngabana banje ngo kwaririmba indirimbo ngo amaramba akahehe ya Bruce Mel naho nibuka aho yaririmba kubasha ngo nukuri ngo je ngo ndabigire gute ngo nizeye yuko batariko baratahura ibintu ko yaririmba ni ikintu kiri preoccupant abavyeyi bawuzi ukuntu babigira kwera iki amajambo arimwo amajambo tushobora kuririmba uri kumwe na mama muri salo yitwa ngo indirimbo z'urukundo indirimbo atari indirimbo z'urukundo indirimbo z'ibiterasoni zibarimba ngo ibi SS banavuga ziya zose n'ibindi wandika yanura urukundo turavuga ati ni kubera iki jewe nk'umuntu asanzwe azimana ntoririmba indirimbo y'urukundo nto yandika nkayihereza muri zikana kandi aririmba izo ndirimbo zisa kayiririmba kubera ayiririmbye azoririmba icyo nabandikiye kubera ayihinduye hari abo twumvikana ukayihindura cyane hari umuntu yongezamo utuntu dukeye yinyereka ivyo wahinduye sino nimba umpaye copyright zikitoka agena yanditse ririmbuko nundi ayihindura cyane cyangwa ati ntuzome copyright urayishirako uko nyene so c'est aussi une façon yo kushiraho platform nziza indirimbo nziza z'urukundo kwa mu mariage turazitiza zya ndirimbo za Bruce Melody zya ndirimbo za bande za Buravani indirimbo za Celine turazitiza ko yaba atari izo ndirimbo zanditswe n'abantu bazi Imana bubaha Imana bavuga ati urukundo twebwe dukunda umugabo n'umugore n'urukundo tuvoma ku rukundo rw'Imana kwa n'Imana ntigeze inahengeshanya kugeranya urukundo rwayo n'abantu n'urukundo rw'umugabo n'umugore avuga ati bagabo nimukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura ntigeze ihengeshanya kugira iyo comparison naje ati natuga abantu bazi Imana hagiye mu mariage y'abakizo babo indirimbo baririmba kwa n'indimi z'icongereza zirimo ibishego surtout akwa icongereza menga ni bisa darling just kiss me slow your heart is all I need. What would I do without your smart mouth? Draw me in, you kick me out. You draw me in and you kick me out. Ako twari icongereza all of me yes all muri mwemara cyane batanga ko muri mwemara kweri twari icongereza joja mu kirundi abantu bona kwipfuka amatwi you draw me in and kick me out
kwe so navuga ati ni too much. pourquoi pas tubaho izo ndirimbo nziza z'abantu bakizwa mu Yeah, Imana kabisa. ariko bakaririmba urwo rukundo rw'umugabo n'umugore urukundo rw'abashingiraniranye hama ibintu bikagenda neza Yeah. hari izo nemera copyright n'izo ntemera copyright ego Ngino misi niye ndimbo y'urukundo harayikumviriza. marayikumviriza akaririmbo ka Andy Mwag kavuga vuga mvugisha vuga mvugisha Aranakagizemwo uruhara. ibitugu vyanje ririra kuko ushoboye Kabisa. mbangiye ugutwi amaborogo yawe yaco wigunga vuga ndakumve ni indirimbo yashyizeho na copyright yanje ni Yeah. indirimbo Romantic ushobora kubwira n'umugenzi wawe yigunze ukabona ko afite ingorane Yeah. turi mu kibanaho santé mentale atari ikintu citabwaho cyane hari abantu bafite ingorane ngaho mugatwenga nk'uko urabona ko twatwenze ugasanga bafite ingorane nyinshi nzo ntofa ndakubwira Kabisa. nuko kuntu rero uregera uwo mugenzi wawe cyangwa umukunzi wawe indirimbo ikora kuri izo kote zose ukamwegera ukamubwira ati ndagusabye umbwire ico kitagenda Yeah. ibitugu byanje ni bitoya ariko biri ngaho kugira ngo ubiririreko amababa yawe nibagira ukuntu aguruka nzofata ukuboko ndakuduze vuga mvugisha iyo ndirimbo mparaye y'urukundo ya Andy Mwag respect bro urumwanditsi mwiza byo kandi nandi ntiyamara amajini umunyamuziki mwiza yarampaye agaciro twarakoranye album yiwe irya album ya champion irimo indirimbo 8 ako twandika wazigizemo uruhara nyinshi ego presque nka zose ibintu tuze tubivuga ko nindi bisanzwe ego nandi Mwag ntagira ndize ndabivuga ko yarampaye iyo copyright malheureusement sinagiye kuri launch yiwe yarashatse kunshimira imbere y'abantu bose ariko ncituma ntatinya kubivuga n'umuririmbyi mwiza n'umucuranzi mwiza byabaye iteka gukorana nawe n'umuntu yumviriza twavuga ati iri jambo akambwira ati nta kuntu tworihindura tusanga nta kimwe kiko kirica twarakoranye album indirimbo 12 presque kandi album imeze neza respect abasore banje nabasinzirije mudukubitira kandi kavana Viriza iyo kintu kibaye cigwa Marakaya amaze kugira amateka manini impamvu twanamutevye ko ariko namwe nzakundira byo mwatanguye ejo namwe muzogera n'ahandi hana ahubwo munamurishe bench nabonye Cristiano uko yakukuru Mbappe banje bande agahora Akabyemera ariko ajya byara. Agera ndakuramukije. ndabigeza mu kiganiro oyo bwatsi buruma ukabisa Ntabwo kabisa ubundi kweri mesara cyakina ariko bashaka kubandanya. Ego navuga ni mudukubita ka vibe tugaherezemo genda nasezera abakunzi ba Fresh TV ibintu musura kubyumva ndamesha ko n'ikiganiro nanagikoze mpagaranye na CEO aribo bakomeje kuvuga nawe manager wabo mudukubita ka vibe tunagaherezemo Izina ryawe. yeah Izina ryawe riri hejuru riri hejuru riri hejuru riri hejuru umunezero mwinshi nyinshi nyinshi Jina sanzari so Jina sanzari ego mu kurangiza ikiganiro nagashimire manager Aron ku giti cy'aba Justified Boss aritanga atiziganya atanyungu zifadika ariko arabibona hamwe ari kubw'ubwami bw'Imana tosha tumubwira ati big up kandi Imana ibandanye kuronsa byinshi uzosangiza abatonya bacu kubw'inyungu z'ubwami Imana ibahezagire namwe mwese. This is Flash TV. We shine to progress.